duce bugufi kugira ngo uhoraho avugane natwe biciye mu ijambo. Turahaye kaze umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura ashike hano aduha ijambo ry'Imana. Yesu Kristo nashimwe. Je mbona mu gahahe hafashwe, izo ndirimbo mbona zikomeye cyane. Baze kubongera mube murasenga, muze kutwongera izimeze gutyo nyene. Ubu sinza kumara umwanya munini kuko ubu kuntahangwa barasohotse. Twebwe ubu barasohotse hariya. Naho hoba ari ku munsi w'uruhimbi turagerageza ubu amiga ya mbere akabaheze. Mugabo ngaha urumva iyo nangira akomeye cyane no kuyomanza mpaka hari akantu nitwajabuka gwa ruzi aho muri ko muravuga uzorinda ashikana yagatwe araza yomanza bizoba bikwiye. Tugomba dusome amajambo amaze iminsi mu mutima wanje kandi muri iyi minsi maze kuyavuga ahatari hake. Numvise no mu gahahe ari byo novuga ariko nza kugira resume yabikeyi. Dusome Matayo 23 mu butumwa bwa Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo 23. Turasoma duhereye aho nyene, dusoma bikeyi cyane, imirongo mikeyi ngaho, hanyuma turasoma n'ahandi. Muri aho muri Matayo havuga ngo, maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati, abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko ivyo bababwira byose mubikore, muvyitondere, ariko ntimukurikire ibikorwa byabo, kuko ivyo bavuga atari ivyo bakora. Ndagomba muzingurure muri Mariko 12:38. Hanyuma duce tubanza tuvugane bikeyi, mu nyuma turaheza tuze gusoma handi. Mariko 12:38 naho hari ico havuga. Havuga ngo, maze ababarira mu kwigisha kwiwe ati, mwirinde abanyabwenge b'ivyanditswe bakunda kugenda bambaye imvune no kugirwa ko bwakeye mu tuguriro no kwicara ku ntebe z'icubahiro mu masinagogi n'ivyicaro vyo haruguru aho batumiwe. Barya ingo z'abapfakazi kandi basengesha menshi bahumba. Abo bazociga urubanza ruruta izindi. Reka tubanze tugumize hano gusa, muzingurure musubire hahandi muri Matayo. Hariya muri Matayo nagomba tuvuge iri jambo riri ku murongo wa 2 n'uwa 3. Ati, abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko ivyo bababwira byose mubikore, muvyitondere, ariko ntimukurikire ibikorwa byabo, kuko ivyo bavuga atari ivyo bakora. Ariko muri aya majambo ngomba tuvuganira ijambo rivuga ngo kwicara ku ntebe ya Mose. Nico ngomba ko tuvugana gusa, nta yandi majambo menshi. Abantu benshi murazi Mose nk'ababaye mu mashengero y'aba protestante canke ababaye muri aya mashengero yacu turimo ya Pentecote, boba baravukiye mu ishengero, barabigishije muri Sunday school,
ibijanye no kuvuka kwa Mose baraduga kugeza aho yakuze, kugeza aho yakubise umuntu akamwica, kugeza aho yahunze akaja i Midiyani, kugeza aho Imana yamuhamagara aragiye ari umwe ku gisaka caka umuriro. Aho niho tugomba guhera, hajya ku gisaka caka umuriro. Imana irazi abantu bose, aha nawe wirakuza aho wicaye. Urumva umuntu aragiye ari umwe mu gahinga. Imana irazi kwigisha, none itumye umukozi wayo yitwa umuriro. Umuriro utumwa mu gisaka, kandi gisaka iyo gihiye n'umuriro kirasha kigatokombera mukabona bikabigera hariya vy'umunyota kigahera. Mugabo kuko uwo muriro wari uvuye ku Mana kirasha, ariko ngo nticatemuka. Mose ati naho nabereye sinari bwabo nibi bintu, je ngomba ngende. Kandi hajya abantu baragira hariya bararinda, yari afise inkoni yiwe bararinda, tico kintu ndinda kukiraba kandi ari umwe. Arakikama araraba, aza yumva ijwi mu muriro, Mose, kura inkweto zawe, ibirato vyawe, kuko aho hantu hagaze arahera. None ko yari mu gahinga, yari mu vyatsi, habaye ahera gute? Ntiyari mu rusengero. Mugabo ko Imana yagomba kuhakorera ibikorwa vyayo, Imana yari yahise ahera, yari yahejeje. Erega hari havugutiwe n'umuriro uriko uratigita ngaho. Mose mwaritaba. Tumviriza rero tugira tuganire ngaho. Numvise ugusenga kw'abantu banje bari muri Egiputa, bariko barataka, ngira ngo tumugendeyo. Usomye muri bijya bice vya 3, 4 gutyo uzovyisomera ivyo sindabijamwo. Erega yarahatswe kugaba, yaratanguye ararondera ivyitwazo, sinzi kuvuga, singira gute. Mugabo harya ntuhave wibaza ngo ntiyarazi kuvuga. Icari kimugoye nivyo yari yasize akoreye muri Egiputa, kuko yaribaza ingene yahunze yisha umuntu, ingene azosubirayo kuvuga hariya. Imana nta ngorane, mbega hoho kuraho ufise iki? Mfise inkoni. Terera hasi. Imana igomba kubanza kumwiyereka ikoresheje ibimenyetso. Murabizi inkoni irahinduka inzoka. Shira ukuboko hano, akuyeyo imibembe, subizayo ukuboko kurakomera. Tivyo wabibonye? Genda. Aguma gozanga ati ndagufasha, ariko twavuganye. Hari umugabo w'imvuzi ndamuzi kandi ntuzomwanka, kuko ni mukuru wawe, niwe muzojana. Ndagutumanya na mukuru wawe ni mugende. Ivyo bakoreye kwa Farawo singomba kubisubiramwo, ingene bavuye baciye mu kiyaga gitukura bakajabuka hakurya sindabisubiramwo, ingene Miriyamu yaririmbye akaja imbere y'abapasoni bakitera hejuru bahimbaza Imana bajabutse ikiyaga, ingene ingabo za Farawo zaguye mu kiyaga, ingene bakomeje urugendo rwo mu bugaragwa bakaronka amazi mu gitandara. Ivyo byose rwari urugendo rubandanya, sico ngomba kuvuga, ariko ndagomba kuvuga bashitse munsi y'umusozi Sinayi. Munsi y'umusozi Sinayi Imana yongera guhamagara Mose ati duga uzino. Hari ico ngomba ko tuvugana, duga uzino. Araduga ku musozi Sinayi, aca dugana n'umuntu, adugana na Yosuwa. Ariko Imana yari yabariye Mose ngo aduge aze ari umwe, adugana na Yosuwa. Hanyuma rero ashitse hariya ku musozi,
baraduga bashika hejuru. Niwashishikara gusoma ni muri Kuvayo 24:12. Niwashishikara gusoma araduga uwo musozi arashika hariya ku mpinga y'umusozi, maze umuntu wiwe Yosuwa ati sigaraho, aradwebera arigira imbere. Hanyuma Imana iravugana nawe atumviriza Mose, hari ico nagutumiyeko, ngibi vyagezwe nanditse, genda uvyigisha. Genda vyigisha. Aha naho abanditsi bandika, umwanditsi wa mbere yarungitse ijambo n'Imana. Genda wigisha. Bava ku musozi, Bibiliya ivuga ngo afise ibyagezwe 10 byanditswe ku bisate 2 by'amabuye. Aramanuka umusozi. Kandi ngo yaramaze iminsi itari mike. Abantu rero barahindagurika nigoga, mukabona abantu bahinduka muri iyi minsi, si by'uyu munsi na kera barahindagurika. Abantu baca babarira Aroni ati none wa mugabo Mose yatuje imbere ko yatevye, tutazi nico yabaye, turakeneye kuronka Imana yo kutuja imbere nkarya amahanga yandi tubona. Mose yatevye, ntituzi ico yabaye. Yamba bavuga ati yarapfuye, yagize gute? Aho ibintu birahambaye. Igihe kimwe muri iki gihe corona yatera, abantu barihuta. Muri iki gihe corona yatera, nagomba mvuga ibyabaye hariya komisiyo naho nkorera. Igihe corona yatera, jewe nari muri Afrika y'Epfo. Hanyuma nahejeje igikorane ku mugoroba, kuwa Mungu ku mugoroba, nza mbona umuperezida wa kiriya gihugu ariko aratangaza ngo nta bwato buvuye Buraya, nta bwato buvuye Amerika, nta ndege, zose birahagaze kuko ikiza cateye. None nzogumino kandi umwongere wanje nawe agwaye ari mu mahanga, none bizoba gute? Sinzi umuntu anterefonye ari Pretoria, narepfo cyane ku biyaga Cape, hariya Cape Town, ati pastor uragaba ugire nk'uko abandi bariko baragira, ugende kuri agence y'indege uhinduze itike n'ingoga, kuko ibintu urakwamira iyo ntuzova ino vuba. Kandi uwo muntu rero yari umuntu w'Imana, kandi uramenya ko ari wowe wasigaranye ishengero, ntiwugaranirwe iyo. Ndagenda rero ku mugoroba kuri uwo Mungu, wabanza kongera ko amaheraga kugira ngo baguhindurire abahora mufata ingendo, murabizi. Kandi duca dusanga abazungu hariya barahakunda, hariya mu bumanuko bwa Afrika y'Epfo barahakunda abazungu. Dusanga umuntu wese umushatsi wahagaze, turi ku mirongo, bamwe bagira gutya. Ico nza kuvuga si ivyo vya hariya, ndaza kubabarira ico ngomba kuvuga. Hanyuma rero ngomba kuvuga kuri aho bavuga ngo Mose yatevye ku musozi. Hanyuma rero ndiko ndagenda, none umurongo w'abazungu ugera hariya, uwundi ugera hariya, je hazoshikirwa kwe. Mugabo nzambona umwe mu bakora ku ndege y'i Kenya arandavye, acarambaza ijambo umumama, lakini ijapo wewe unaweza kuzungumza kizungu, lakini labda wewe ni mchungaji wa kanisa. Wewe uliniona wapi mimi? Ndio, siku moja tulikuwa na kikao Arusha, nilikuwa pamoja na wazee wangu, nilikuona pale. Sema ndio. Ndatangura kuryoherwa ati ndarose umenya wa. Basi wewe unatoka Burundi? Sema ndio. Acarampa aransaba pasiporo ndamuha, sinatondaga. Acara yijane yoti wicara hundorerere ngaho. Arateba ati none hayo yigumya, haraha akantu k'umuntu kazaga.
none ayo igomya corona yateye nzoca mbaho ndumuyiregiriye muri iki gihugu yatevye asante mchungaji, unajua wewe hautalipa kwa dola pana, wewe utalipa kwa rande si kitu. Usanga ndishe makeyi candamu na fagitire yayizanye candagenda. Mugabo rero ndahora ndiko ndavuga ku bari basigaranye ibikorwa, usanga bazanye abantu baguye twari twahagaritse, tumwungere ntariho n'ubundi yugaraniwe hariya, nyaruka basha mube muraguma ngaha. Mwungere ari Canada nanje urumva nugaranye, na mimi sikusema chochote, naje gutyo gusa. Dushize Nairobi turahapfungirwa, turabura ingene tuza, ku mugoroba baraduha indege nto yigendera. Twaje nabi cyane mugabo twarashitse amahoro. Nshitse aho iwacu usanga abantu bose ngo nukuja muri Novotel, hariya muri Meredi, abantu bose abazungu babatwara. Ndashima Imana nsanga aho naho bamwe batadukunda, harimwe abantu badukunda hamwishenge. Usanga abakristo bacu b'abapolisi nabo babambye teka, twebwe dupfuma tumupfungira ku rusengero, hari amazu menshi ntaza gupfungirwa hariya. Ncanda tahi muhira mugabe y'amagogwa yateyega ntivyoroshe. Abana ati papa iyo uvuye none abantu ntibamaze gufatwa bakigizayo. Umupfasoni tika none ga nibikiga tina mahoro. Nanje abandungitse nabo bandungikanya n'imitsi, imitsi y'abakoresha igera hariya. Mugabo nta numwe yagwaye, Imana yadukingiye. Bagize gutya rero ku munsi w'Imana ncada basesekamwe mu rusengero batari bazi ko naje. Inkuru ivuga ko nugaraniwe hariya. Nja nsanga abagabo twahagaritse nibo bariko barabaza bihanye bashe. Nurya nawe nurya ninde yabazanye ngaha? Barabanza barazunga tumva mbarira ninde yazanye ujya mugabo? Barateba baramumbariye. Bamumbariye rero tiwe wamuzanye uca ugenda umubarire agenda, utamubariye naho muce mujana. Muri ruzimwa n'uwundi nta kundi vyogera. Mose yagiye ku musozi, yomba yarapfuye, yomba ameze gute ntituzi ico yabaye. Tugomba gukora Imana kuko umwe yatubesha ngo hari Imana tujanye mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Ntituzi ico yabaye. Erega haraho mubona hinge ndabe ku matwi yanyu, amatwi yanyu nta biriko. Birakabona mw'abapfasoni n'aba ku matwi yanyu nta biriko. Ega ivyari ku matwi y'abapfasoni n'imiringa yari mu mazosi y'abagabo n'ibindi bambara ku maguru barabikwatuye byose muri ico gihe babikoramwe ikigirwamana cabakwegeye kureka Imana, baca baratamba bariyereka imbere y'ikigirwamana. Mose yari yaduganye n'umuntu, Imana yari yabahamagaye Mose ngo aduga ari umwe, ariko birahinduka adugana n'uwundi. Bari mu nzira rero bamanuka. Yosuwa yaravuga ati hariya mu nsago iyo twabashize hari intambara. Mose aramubarira ati nta ntambara iriyo muhungu cereza, nta ntambara iriyo mugabo ivyo numva abantu bariko baratamba imbere y'ikintu. Baramanuka basanga bariko baratamba imbere y'ikigirwamana c'inka bakoze. Kandi Aroni yari umuhinga, umuntu yavugusuye izahabu muri iyo minsi 40 akaba yaronse ikigirwamana c'inka aterekaho bagasenga. Abisirayeli bamye arabahinga kandi bari mu rugendo. Atora vya bisate vy'amabuye yahawe abikubita hasi arabimena kubera ishavu. Ega naho tubakorera tukongera tugakorera Imana dukora turi abantu, kuko ubu butunzi tubufise mu nzavya zibumba.
ikintu citwa umuntu arasonza arashavura aravuga agatumbereza canke agahusha nivyo vyitwa umuntu atari Imana. Umva byari bikomeye. Hanyuma Imana ati Mose, abo bantu rero ko babaye nabi, zibukira ndakwereke ndabamare mukanye sasa. Mose aravuga ati Imana oya, yari umukunzi w'Imana. Amahanga twaciyemwo niyo wabakuye, niwumva wahoneje abantu bawe bazovuga kuri Imana yicana. Mose yari umuntu mukuru cyane, yavugana n'Imana imbona nkubone. Hanyuma rero Imana iravuga ati basi ndabaretse. Acagurukira kuri cya kintu Mose arakimenagura aragisya, ifungwa rimemega ku mazi. Ndaza gusoma ahantu bisomwa, ndaza kuhasoma. Hanyuma ndaza kubereka hariho, ariko ndagomba kubanza kuvuga mu ncamake. Imana rero iravuga ati sha urabimenye, nari nabibaje ndavyandikako ndabiguha, none wabimenye. Ubu nawe n'akazi kawe ubazi bisa nabijya wamenye, uzogaruke ndavyandikeko, ariko ubu ni uzobibaza. Mugabe ico gihe ntiyasubiye kudugana na Yosuwa, oya yaduza ari umwe. Iregana Karimana yari yamuhamagaye ari umwe, ntiyari kubura amageragezwa, yaduganye n'uwundi Imana itari yahamagaye. Igihe cy'uwo wo hanyuma nticari bwagere. Reka mbanze usome aho vyandikwa, ntimugire ngo uwo mutama dusazeye n'abavuga insozi. Soma Kuvayo urabe, ndasoma gusa sinza. Kuvayo 2:4-12 harya nahavuze uduge ndaguhe ivyagezwe kugira ngo uvyigishe, ariko ngomba nje kuri 31. Dusome ku murongo wa 18. Uhoraho amaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinayi, amuha ibisate 2 vyanditswe ko ibishinga ntahe. Ivyo bisate vyari ivy'amabuye, vyanditswe ko niki n'urutoke rw'Imana. N'Imana yari yavyanditse kuri 15 3:2-15. Maze Mose arahindukira amanuka uwo musozi, afise vya bisate vyompe mu minwe, biriko ibishinga ntahe vyanditswe impande zompi, imbere n'inyuma. Ivyo bisate vyari bikozwe n'Imana, kandi inyandiko zikorogoshowe kuri vyo zari inyandiko ziki? Inyandiko z'Imana. Dushishikare rero tugende hariya inyuma 34, duhere kuri 29. Dushishikare tuje hariya imbere ndabereka ibindi. Aho Imana yamuha ivyagezwe, aho Imana yamuha ivyanditswe, yabimuhanye n'ubwiza. Mwumva? Mose amanuka uwo musozi Sinayi, afise mu minwe vya bisate vyompi biriko ibishinga ntahe, kandi aho yamanuka uwo musozi ntiyarazi ko mu maso hiwe haca ibibatsi, kubw'uwo bahora bakebukana. Aroni n'Abisirayeli babonye Mose basanga mu maso hiwe haca ibibatsi, batinya kumwegera. Nuko Mose arabahamagara, maze Aroni n'abakuru b'ikoraniro bagaruka kuri we. Mose ababwira amajambo, hanyuma Abisirayeli bose nabo baramwegera, abashikiriza ivyagezwe byose ivy'Uhoraho yamubaririye ku musozi Sinayi. Maze Mose amaze kubibabarira yitwikira mu maso, ariko iyo yinjiye imbere y'Uhoraho ngo abonane nawe, yakura wa mwitwikiro gushitsa asohotse, maze agasohoka agashikiriza Abisirayeli ivy'abariwe. Abisirayeli bakabona mu maso ha Mose haca ibibatsi. Mose akisubiza ko wa mwitwikiro gushitsa
yongeye kwinjira ngo abonane n'Imana. Ndabivugishijwe n'iki? Aya majambo yose ndayavugishijwe n'iki? Ngomba dusubire rero kuri Mose, ntera nza guheza. Mose yari umuntu mukuru cyane, yarongoye Abisirayeli nk'umurongozi, nk'umutware, kandi yarongoye Abisirayeli nk'umurongozi w'ibyo bemera w'ijambo ry'Imana. Yari abifise byose, kandi yari umuntu yubahwa kuko Imana yari yaramuhaye ubwiza igihe yamuha ibyagezwe. Kubera iki none Yesu yavuze ngo abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe bicaye ku ntebe ya Mose? Bari bazi kwigisha neza ibyagezwe, bari bazi guhinyanyura neza amajambo y'ibyagezwe by'Imana. Mbere hanyuma bahavuye bitwa le docteur de la loi mosaïque. Bari bazi ingene borosha ibintu, nukuvuga ngo barabasubirizi mu by'idini ba Mose. Ariko hari ico bari babuze ubwiza, kuko Mose aho yahabwa ibyagezwe yabihandanwe n'ubwiza. Umviriza, Yesu aravuga, tumviriza rero ko barya abantu bicaye ku ntebe ya Mose. Mwabagabo mwese muvuga ijambo ry'Imana, mwicaye ku ntebe ya Mose. Muragaba, ube wicaye ku ntebe ya Mose nk'umusubirizi wa Mose. Reka nivuge jewe ndi imbere yanyu, mbe nicaye ku ntebe ya Mose nk'umusubirizi wa Mose w'iki gihe, ariko mfise ijambo ry'Imana, ndiko n'ubwiza bw'Imana. Yesu rero ico bapfa n'abafarisayo n'abasadukayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe, umviriza, ivyo bababarira kuko bicaye kuri iyo ntebe muze muvyumvire, ariko ivyo bavuga n'ivyo bakora mu bireke. Ivyo bakora mu bireke, ivyo bazobabarira mu bijanye n'ivyagezwe muzovyemere n'ijambo ry'Imana. Narabatwengeje ndiko ndigishira ijambo hariya ku misiyoni ku Ntango. Muri iki gihe abantu benshi abantu bamwe bagomba kwamba bakora ibintu bahiritse, akubarira ibiri ngaha hano hejuru, ivyo agomba kuvuga ntabishikeko. Muri iki gihe banyita indesirable, umuntu mbere yoba adakwiye kuba no mu bantu. Kubera iki? Kubera ko ntemeranya nabo. Yesu yakiza abantu bagaca bavuga atakwiye gupfa aveho. Jewe kare nari umuntu w'umunyabwoba wa mbere abaho, narabivuza hariya ku misiyo. Mbonye abakozi b'Imana naho yaba ari mugufi cyane agera hasi, narahinda agashitsi iti Mana, bajya abantu bari ku bwiza bw'Imana, abantu bubahuka kuzingurura Bibiliya bakatubarira ijambo ry'Imana tukihana, bakabarira abantu ijambo ry'Imana ibisigo bikabavamwo. Naratinya abakozi b'Imana nkabubaha cyane. Mugabo mbonyeho umuntu angana n'abavyeyi banje, namwubaha kabiri, n'uruhanga ntitwahuza. Ariko maze kwinjira muri ibi, basha je ndabona mwebwe mutiyangaye ko muracakijijwe neza. Samwe muracakijijwe neza, nta mitwaro myinshi irabaremera mwebwe. Ariko uko umuntu atera aje imbere yunguruza, wewe ugira ngo uri kuraduga mu mageragezo. Kuko umuntu ageragerezwa hageze, uciye imanza z'umunyakibi ega ntawemera ko ari umunyakibi. Hanyuma rero mu manama tujamwa, nza mbona abantu nubaha no kubirenge ntokora ko kwera, barabesha numva.
arabesha numva. Mwongere yanje ntitwari twajanye, yari yantumye mu nama, we yari afise ikibazo. Mugabo ndaraba ati none ibi no kubagwa nkabibarira umwongere wanje byavugiwe muri iyi nama. Oya nukuri nkazogenda nabivuze, abo bangana barazobivuga. Kandi abo banganaga baciye kubimubarira. Sha kahinze wewe ntibagenda batagukuye no mwishira hamwe. Hayo undi munsi arambaza ngo sha ndagutuma mu nama ariko ntumpa raporo y'ingene inama yagenze. None ibintu byose by'umuntu akuze bagenda barabivugira mu ibarabara. Naho ntabikubariye ko ndamenye ko wabimenye, kumbajije warabimenye ko wabimenye nta ngorane. Aca arankomeza rero ati ndagufitiye iganuke, humura ugira ukomere, ndakurahiye bijya wabonye bavuga nitwasubira gukorana ndimwo ntavyo bazovuga. Ndakagumya aha ndahora, dusubira gukorana, bari ivyo ntivyabayeho. We watumye mu nama abantu batarakomera mu mutwe. Ababimubariye bakarabana nawe bagatwenga. Ndahora je ndabe ko baminu turinda duheza barahira. Niho natanguye gutahurira iri jambo. Yes, abarira ishengero ryariko riramwumva, abarira n'abigishwa biwe, tabanyabwenge b'ivyanditswe bicaye ku ntebe ya Mose, nabubahwa bashikiriza ijambo ry'Imana, ivyo bazovuga muri iki gitabo c'ivyagezwe mu vyemere, ariko ivyo bakora ntimuze mubikore kuko ivyo bavuga atari ivyo bakora. Ndatahura ko umuntu ashobora gukorera Imana atashitse neza ku musaraba. Imana ifashe mu minsi nsigaje kuba. Ntumbereze ndabe imbere kuko umuntu wese azohagarara imbere ya shebuja, ahagarare neza, ahagarariye ivyo yakoreye Imana neza. Si ngombwa ngo tubigikuku, ivyirabura vyirabura, ivyera vyere, kuko imisi ni mibi. Abantu benshi baje mwishenge atakiza kuko sarimwo, se wabarimwo, inaruma arimwo, ariko ntibigeze bashika neza ku musaraba. Ndakwifurije agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, wakiriye wewe nyene, ariko kazogushikana mu bwami bwo mwijuru, atari ivyo wabariwe ngo mwebwe bande. Mba aha ndababarira. Ntaco ndakunda Imana ntirenganya gusa. Mose yari yakoze ibikorwa bikomeye. Abantu bamugwanije bo kwa Kora na Datani na Biramu, n'abagabo 250 bigize abahereza ataribo. Ahagarara imbere y'Imana yarakaye, aravuga ngo Mana amashikanwa yabo ntuyemere. Hanyuma arongera baragenda bazana ivyotero vyabo barashiramwo n'imibavu atarabahereza. Yego umugararizo wahereye kera. Tumviriza, Imana izokwerekana abo yahamagaye n'abitahamagaye. Haravuga amajambo muzoyasoma muri kiriya gitabo cyo guharura, sindababariraho musoma murazosoma. Haravuga ngo ubundi Musa aravuga ngo Mana hamwe wokora ikintu cinzeduka, isi kasama ikamira abantu, bomenya ko ari uwantumye. Ega kibivuga byaciye biba. Mukamenge muri 93 aha duciye mu bintu byinshi. Baratumubirije n'inkoho ku ruhimbe mu Kamenge gutyo. Umujandarume aharura 1 2 umwungere Samuel ati naho wogeza herega waturashe ubigiriye ku ruhimbe. Ndabona umupastor umwe twari kumwe Benjamin, muravyibuka,
hashavuga ngo reka muhaguruke duhamagara umuriro ubaturire aba bantu bagararije. Umwungere Samweli sigaho ega umuriro womanuka sigaho ahubwo ngo tuva aha dusohoke tugende. Mugomba guturira ishengero rya Kristo, ega twe turabakozi gusa. Tuca turasohoka hanze. Mugabo naho muri iki gihugu habaye ibyago, uruhimbi rwasangukiye mu Kamenge, bijya byose tugirira ku ruhimbi twabisizeho ntitwagarutse kurara. Ariko mu Kamenge siriro territoire muri circonscription ya Kamenge niho habaye amahana akomeye. Nta nzu n'imwe y'umunyagihugu canke ni zone yo mu Kamenge bari barayisambuye. Hajya abantu ntibari bazi impamvu. Nira Ana yari yahungurukiye hari. Dusubira gusenga Imana igihe twaza kuhugurura, twavuganye n'abategetsi, BBC kiravuga ngo abapentikoti bagarutse mu Kamenge. A partir y'ico gihe abantu baca baragaruka bukebuke. Turasakara n'inzu zitagiramwe abantu ziri impande y'urusengero kugira ngo abantu bazibemwe twongere dusengeshe twahumanure. Umbereza maze kubona rero ko abantu b'Imana bubahwa babesha. Ahantu ninje hatinjirwa. Imana idufashe. Bakoze b'Imana ntibe mwicaye aho gusa, mube mwarakiriye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Kuko aho Mose yahabwa ibyagezwe by'Imana yarahawe n'ubwiza, yaje akayangana ashikiriza abantu ijambo ry'Imana yuzuye ubwiza, avuga ibyo yakuye ku Mana. Ariko muri iki gihe abantu barabihinduye, gukorera Imana n'ubutware. Twebwe abahanaka ico tudakoze ntigikunda. Ninde yabikubariye ko kidakunda? Kirakundanye. Ishengero rya Kristo twebwe turabakozi bato bato. Aha naga amahembe ngo ntari mu gahahe ntibigenda, biragenda. None inzamba niyateba kuvuga nkazoba namugaye nasha canke napfuye, none ugira ntirizogenda. Haraho twihenda rero nk'abantu. Twe turabakozi bato bato. Tuzohagarara imbere ya databuja umuntu wese asigura ingene yakoze neza. None rero nagira mpereze kuri uyu murongo uri mu cete ca kabiri Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto mu gice ca 3. Niho ngomba kuvuga hariya ku murongo wa ndwi. Erega turi mu isezerano rishasha. Erega ubwiza bw'ubutumwa twaronse, erega buruta n'ubw'ivyagezwe. Kuko Yesu yabari abigishwa biwe ngo ngiye kugenda, ninamara kugenda nzobarungikira Mpwemu Yera, kandi uwo niyabaza ko muzoca mu bivyabona byo kunshingira intahe mumaze kuzura ubushobozi. Umva hariya ku murongo w'indwi havuga ngo yamara ubwo bugabuzi bwandikishijwe inyuguti zikorongoshowe mu mabuye bwaganzwa n'urupfu, ariko naho bwari bwazananye n'ubwiza, ariko ubwo bwiza naho bwagenda bushira bwatumye Abisirayeli badashobora gutumbera mu maso ya Mose. None ko byabaye bityo ubugabuzi buganzwa na Mpwemu Yera ntiburushiriza kuzanana n'ubwiza. Kuri 11 igishira ko cari n'ubwiza, igihoraho kirushiriza cane kugira ubwiza. Umva Mpwemu Yera amaze kumanuka, haleluya, abantu bagakorera Imana buzuye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Umviriza, wuzuye Mpwemu Yera ntushobora kubesha, wuzuye Mpwemu Yera ntushobora kwiba, wuzuye Mpwemu Yera
ntushobora kwiyumvira ibyo kwicana wuzuye mpwemu yera, ntushobora kwiba ibikorwa by'urusengero wuzuye mpwemu yera, wubaha abandi ukamenya ko ari bene data. Ariko uheze kunkubita ikofe hanyuma ucaza uvuge ngo ra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  amen wanguha. Banza wuzure n'Imana yawe ubone kuza kuzura nanje. Ijambo ry'Imana kugira ngo ribahezagire ribanza kumpezagira nanje. Umva, ndakwifuriza kugira agakiza gashitse. Hariho abantu kumbure warabiye ko mu vy'agakiza ubarabira ko batatumbereye umurongo mwiza, bakubariye ibikuzimiza, bakubariye ibikunyikiza, ugendera muri ivyo uranka kurondera agakiza kava kuri Yesu Kristo. Nico gituma wama mu ruyogoyogo, nico gituma wama mu ndwano, nico gituma atavyizigiro vy'ijuru ugira, nico gituma ibije byose imiyaga yose ije igutera ubwoba ukarara udasinziriye. Mose, abantu bo kwa Kora na Datani, iyo Mose adasubira kuboneka ku musozi ukayangana, bari kuvuga ko Mose yazimiye. Ariko umunsi umwe Yesu abarera abigishwa biwe ati tuduge batatu ku musozi ukayangana, baradugasha. Yesu aja hagati, Mose aja hano, Eliya aja hano, barakayangana imbere y'Imana. Haleluya, haleluya. Ewe bakoze b'Imana, bakoze neza, tuzokayangana mu bwami bwo mu ijuru sha. Nta uzobitubuza numwe, kandi abo Uhoraho afashe mu kuboko. Haleluya. Naho Gehinomu ca vyora ingunza, ube warakijijwe neza gusa, Yesu azokugwanira sha. Ugukozeko azoba mukozeko. Twuname imbere y'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninde twosengera Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugira dusengera abene data bacu.